ahubwo yacatangura kunyereka Fani kari umuntu mubi ntakwiye kuja iruhande ariko agaca yibeta akaja kumuzanira ivyapati uri ku munsi umuzanira icapati saa 7 z'ijoro akanka no kuku urumva ko Fanny Lavine yisanze yanka umugore wari Bey ibyo barabibamwo urumva ko ibintu byamaze igihe kirekire bakadugana bakagarukana bagakora ifilime kugira saa 7 oya kurarana ntabwo ndisire ico ndisire barakoze ifilime iragira saa 7 kubyo abere azani kapati liberi biramubabaza araje no kubyidoga aravuga ati uribuka wuzane abere jewe Hello guys, muraho murakomeye mumeze bien. Twebwe nkuko mubibona ni bien sana. Uyu munsi ni kwa kanga kuwa mbere lendi mesha. Lendi mesha kwa stare turabaziye muri ko muravuga ibintu bitatworohereza. Ndahagatiwe vraiment n'imisore myiza kandi iri ku isoko. Misore iri ku isoko bakeneye abasheri ngo bafite amafaranga apana abayigo barabamena amatwi uwo ni authentique rero nta nundi reka tubakire kuri microphone za Ikimamara TV nkuko mubimenyereye kugira ngo tube turayaga bimwe mu bintu tugenda turabona ngaha hanze karibu mu Kimamara I'm CV Mix producteur nkongera nkaba CEO karibu mu Kimamara ego cyane murakoze mugize neza ni authentique nyene muranzi n'ujya nyene ntahinduka ni jewe n'ukuri uyu munsi rero tukaba turi ngaho kugira ngo dukore iki twibaragutse ni nk'urusaku ariko si kwibaraguza reka tureke kubyitwa kwibaraguza ni ibintu bimwe turiko turabona muri filme ndundi cyane je nico kintu cyonyene kingwaje umutwe uno munsi kuko vraiment aya abastari bacu muko mwitwara ukutariko bandi ngomba mpere ku kintu kiraje ishinga abantu benshi muno mwanya ni ugwanko ruri hagati ya Fanny Lavine na Liberty aho Fanny Lavine na Liberty tuzi kuri soro na Mama Lao ndibuka ko twatuzina twegeze kuba turi kandi baratugwanye bose babatwanye na bose Liberty yaremeza ko Fanny Lavine ari Mama Lao igihe byaba yari Mama Lao mugabo ubu nibindi bintu ndiko ndabona prem we aya je narahoze rero mugabo no munsi ngomba mvuge imbere yo kuvuga abo bantu uko bavuga murazinanye ndabazi nk'abafana ndabafana bose reki bazi nk'abafana cyangwa bazi nk'umufana ndabazi jewe ndi umufana wabo narabafanye muri filme nyinshi bagiye barahuriramwo haba muri Mupfakazi muri Soro the Hero we mubanyi hano manyi rutime wari urimwo ndacimuka ari kintu ze cyaduteye ubwoba tubaza ati iyo bogare Fanny ayikuye ariko runo munsi kubafana ba Fanny haba abafana ba Fanny canke ba Soro muko muratukorera amakosa vraiment namakosa yikitura kugira dukora amakosa kubera ko ugwanko yo kubarerekana hagati yacu yabo uradushikira twebwe nk'abafana bigatuma uko twiyumvira mbega nimba barakundana mu Mupfakazi kugeza yaho umwe yitangira uwundi gute ya Fanny Liberty yaritangira Fanny mu bintu byinshi muri filme urukundo ariko benshi batazi ko none wewe wosigura ingene uraba film karira erega benshi batazi ko ari bikino je nuko maze gutabura ko ari filme bari abantu benshi tuvuye ngaho Bujumbura bari ruguru baba bazi bavuga ati bajya abantu baranya bariko bararira akarira vraiment muri abagenzi mukunda kubonana basubitahura nanje no kwera keshi muri tournage nashikayo keshi nabandi imwe nkafata amafoto nkagira iki ubu no kubera yari mukinyi akunda bakinana ni authentique kwa tamuzi no ndasiga inzara Fanny Lavine na ndabivuga niwe muntu akunda kugira manikire pedicure kandi we no babwire kwanza banza wivuge babwire ibintu ukora ngaha je nkorera kuri 14 mu mirango tubwira abantu maze gusiga inzara nibo benshi hariho muri bijya byamamara kawaida mu byamamara umuntu wa mbere ni Fanny Lavine kuko ni cyamamara niwe wa mbere Mama Lao ego hano n'abandi babikora n'ukuri
nibo benshi kandi nanjye nkabikora nk'akarorero kawaida nko mu bantu bakina amasinema ndundi b'abagore b'abakobwa b'abaki benshi baranshorera kandi nibo batera make up ku nzara abandi bona inzara turabikora kandi nagafoto nagafise twaza okay nagafoto ndina on continue kandi waranakinye no mu filime we mubanyi irimo nsoro na irimo na Fani yaranambabaje mana nkubita ingumusha soro muri ko murakina iko turakina sha ariko neza katari yo beef aya ntiyari beef tena twego turakina nyene dizere kari yo uyu munsi je mpagaze ku kintu jewe kijya kintu tutakidepase ko sintanemeye Chigiki? cy'ibiganiro bimaze iminsi bisirikira nubone inzu gihagaze ko nyene biranja Bo, jewe bijya bintu ndabikunda. biranja mu mutwe bijya ndabikunda kubera abenshi bazi ngo ni amabeze ni mugabo best natwe uno ariko munsi ntituriyumvisha ko ari beze kubera ko uri kuraraba amajambo avugwa tugaca turaba kandi rero igituma agakino kariho kararyoha iyo aza kuvugwa kuri abere kandi byavuzwe kuri abere mu myaka yaheze byarahetse byaraheze kubera ko Erekana gutera inkuru. nsigaye mbona uduposte mu nyuma aberi nabonye yaposinze ko yemera ari umuntu wa mbere yemera Chimamanda wabibonye avuga ati ni wa mbere wemera Chimamanda yambaye gisirikare ti niwe muntu wa mbere nemera n'umuntu atakwemera ngaha mu Burundi n'umunyamanyanga ndashaka nabibonye kandi abantu batamwemera ni benshi muramwemera agenda mwemera kweli abandi bari mwemera avuga ukuri nibyo abari yavuze ati niwe muntu wa mbere Chimamanda uvuga avuga ukuri kurenze ego kuvuga ukuri turemera none wabaza mu mwanya iki mu mwanya kubera ari wa muntu avuga ikirundi neza arakivumbura ikintu cyose akivuga neza namwe mukaca mwanka kumva ukuri mukaca mwanka kumva kwanka kumva ibintu byo nawe uri n'akademo menga ugenda uhenye nerekana ibitugu mwarababangamira twaka badaje mbisa bandanye aberi kubara yivugiye yuko abakunda ibyo uko yarabivuze ko Chimamanda import ariko what is the problem hagati ya Soro na Fani Avine vraiment turabasabye ukwangana kwanyu kwavuye he muri ko mupiki jewe ndi chuti ya mwese oya kwangana si bibi jewe si dufate ko batangana batari beza mugabo ni bareke gucafuzanya nta muntu numwe mu bantu bamugiriye neza avuga neza gucafuzanya basi anyway oya si gucafuzanya sibi gucafuzanya bara none nta kwangana kuri gucafuzanya nta kwangana kuri mwe kwangana barabifitiye uburenganzira kwangana n'umuntu mugabo nta ni byo ndamushizeko nta kamaro bifise bijya bintu sumje byo ndabwo yafashe nk'iyi uribaza vraiment kugera kuri etape yo kuvuga ngo mani ngo yabwiye sinzi umuntu ariko arakora mu kiganiro ngo abere yarambarira ngo no musi ngo ninda yabone aberi nanje ndagezweho boss ariko mubwira iki okay mugabo tugene nk'abagenzi uribuka ngo yuko ngo nigeze ngo bifure ko duhanurana ka message sangapi sangapi ngo bari he atangura kunyereka Fani kari umuntu mubi ntakwiye kuja iruhande ariko agaca yibeta akaja kumuzanira ivyapati uri uko munsi umuzanira icapati saa 7 z'ijoro akanka no kukuga mukazi bajya bari mukazi mugabo je vraiment reka nababwire we bijya bintu ugiye kuvuga mukuri mu masene bakora nta masene yo mwijoro hari bijya bintu ugiye kubikora mukuri none sande Egera presije. Aberi. Uribuka uzana chapati hivi. Saa 7 z'ijoro. Tukanga kukugura. Ibyo nibyo none wani birashika ukaja gufilma filme ukaja gufata filme bizona gushikira. Igihe twakoranye cyose twahera saa 3 igahera saa 8. Tumutaga sibo. Zimutaga bana z'ijoro. Oya je nirashika saa 8. Wochikira kwa Vanilla Vin. Wochikira kwa Vanilla. Muhira. Hama kujo aberi ubundi mukambwe aje kuraba aho bagejeje. Ugaca wanka azanye chapati kuraba aho bigejeje. Kwita. Brema. Reka ndababwira ikintu. Ahubwo hari ibintu bitatu je bon ku ruhande rwanje ntawo mbwira. Hari ibintu bitatu maze kuromarika. Vanilla Vin n'umugenzi wanje Famfe. Ariko Nsoro nawe n'umugenzi wanje Famfe no kurenza ku muvyumva. Kweko n'umuntu twaganiriye kenshi turahuza n'umuntu dukundana kandi twakoranye na byinshi. Ikintu kiriko kirambabaza n'igiki. Amo majambo bavuga harimo ukwivamwo sana harimo kwivamwo irevre nta muntu adafise kahise sivyo Vanilla Vin barafise ibintu bamutuka bya kahise ariko bidasukura ko hotaho Vanilla Vin mushasha kandi arahari rega Vanilla Vin ni mushasha ibintu reka nakora Vanilla Vin ndamuzima mu bamere bambere biyuba cyane aboneka gake abafise ibintu ari busy afise amadiri menshi ngaha mu Burundi namubonye yamamaza ibintu byinshi no wambere nabonye kuri RTN afise amafilm menshi arafise ikintu kimwokipa hampande y'ivyo rero
reka twemere ko kahise twese turafise kahise tuze muri preza rero ngaruke kuri Nsoro nawe Nsoro arafise ama histoire peut-être ko abo bahanganye badashaka kwinjiramo cyane mugabo urabizi ari amamilimira twe twumva hano muri quartier mugabo si byiza ko ibyo tubigarukako nta kamaro kabyo nshaka gutogora ku majambo bavuze la fois passée hajya ahantu harimo kudekona nk'abantu twe twishiye ku ruhande rwacu rw'abantu nk'abahungu so rero avuze ati Fanny Lavine kinwe ko barapfa yaranse umugore wiwe ni kuvuga Fanny Lavine n'umugore we ntibahuza hama arongera ati mbega aratuka hariho video yigeze kuza mu gihe cyari kubera barigeze abantu barigeze kubatera ibitero baragira igihe barafata ingingo ko kutazogaruka kuri rezo sosio Fanny Lavine ntiyabivuze ibyo byavuze Nsoro avuga ati ndarahiye sindogaruka kuri rezo sosio nta kuntu bari kugaruka mutama ngo vuga ibintu biroranye yagarutse giri nta kuntu bari kuvuga ibintu biroranye ibintu ukiri ngaho ndibuka ariko rero baje Soro sindakwanga bizi rako dukundana mugabo reka guhanura y'abagabo nanje ndavuga ko y'abagore ariko tukiri ngaho nyene vraiment ndibuka ko Soro yigeze kuza kumbwira ngo ku bintu byo biriko birambaka nta n'umuntu gosubira guha ikiganiro ngo je tuvugane oye yabivugiye kuri yabivuze kuri page ya Facebook ya Fanny Lavine bari bagize live bariko bashaka gusigura ibintu byabaye yagenda kubivuga kwa Fanny Lavine ico gihe baragresheje Libe baragresheje Abeli abende wayi kubyarira ari umuntu w'umugabo Abeli ararira afite abana n'umugore n'umuduga atemberamo n'amafaranga ni arashigikiwe Abeli arashigikiwe nawe wakoze ikosa turariza kuzomuzana Abeli bamubajije ati Fanny Abeli wowe warasabye Fanny Lavine yavuze ngo arakuze ntiyahakanye nawe no musana nakuze yumvikana ko atakintu bigeze bagira oya nta byo sico bivuze atakintu bigeze bagira sico bivuze hinga gato yavuze ati waramusabye aremera ati jewe none ntiyahakanye yavuze ati narigeze je none ndabihisha none si umwana kandi nta kosa vraiment kandi nagusaza reka tuze kuri Beri nawe Beri yubaho hahandi Libere afise umugore mugabo ntabwo ari cyane muri entertainment abantu benshi bako bararaba amafilime bakina twa twizamo yuko Fanny Lavine na Libere hari umugore bakundana bafise n'umwana Fanny Lavine akagira undi mwana yabyaye he hanze kwa Sabasa akiriho abantu ubwo buzima babwishizemwo nk'uburibwo n'ibiribyo byumvikana ko hari ibintu byabaye inyuma twe batigeze batubwira ati nibihe byoba byarabaye je suppose ntabwo ndiko ndavuga ibyo nibyo nje niyumvira byoba byarabaye ko Fanny Lavine na Nsoro bijya bintu bavuga babigira bamaze kubigira Fanny akavuga ati ntutahe curara Nsoro akamubwira ati oya ndafise umugore Fanny Lavine ashitangura kwa nkiki umugore kwera mu buziki kwera mu buzi kuryoherwa kwera mu buzi ko uwo muntu amubara aho ndiko nderateranya kura kuri be ariko nta nubwo ari n'umuhabara mu kiganiro nimba yafatanye na Libera atamugabagira si umuhabara reka dufate oya ntaco ibyo iyo ni ntaco bigaruka ushobora gusanga ari batatigeze amubwira yuko afise umugore mugoza ngo umugore agizene aramwanga okay turaza kubigaruka ko ibyo hama hagiye kubiki rero urumva ko Fanny Lavine yisanze yanka umugore wari Beri ibyo barabibamwo urumva ko ibintu byamaze igihe kirekire bakadugana bakagarukana bagakora ifilime kugira sahindwi oya kurarana ntabwo ndisire ico ndisire barakoze ifilime iragira sahindwi kubyo Abeli azani kapati Liberi biramubabaza araje no kubyidoga aravuga ati uribuka wuzane Abeli jewe okay hakurikiye iki rero burya mu majambo Liberi yavuze yarivuyemwo ahubwo yivamwo mu buryo abantu ntibabitahura hari umuntu yamubajije ngo Libe we mwararyamanye na Fanny Lavine mwaba mwarigeze kuryama mu gitanda kimwe uze kugenda bikiganiro yego yishengwe esa kugira ngo nta n'ikintu yakebeje umunwa nk'iyi nyuma nta n'ikintu yesa ngo kuvuga ngo nawe ni hakanye ntacyo sha Landry promoter reka ndamuvuge vraiment kubera nta kibazo ndibaza kirimo abajije Libera ati uwo warigeze kuryamana na Fanny Lavine yamwishuye gute aho gacinda zo kazana yesa kubitiza umunwa hirya ntiyanahindukiye yacagira ahagumye ngo siba abana bajije kimya abari bamubaje ko yasabye Fanny Lavine yaremeye aravuga ati jewe si umwana kandi yavuze Libera bamubaje ati wararyamanye na Fanny Lavine yacahindukira ntacyo bivuze ko
Libera avuze ko atari umwana byatwemeje yuko yamusabye nsoro bamubaje ko baryamanye ahindukiza acaranka kwishura ntiyavuga naho twatoye inyishu none hagati yabo babiri wumva ari ndetse kumbure turi ibihenze turindira umuco bose no turindira umuco bazoduha mugabandi leta nk'impanuro mezana uretse ko iyo nduru yanyu Landra ashobora kuyiguramo umuduga Ozi ashobora kuyiguramo umuduga Isaac ashobora kuyiguramo umuduga continue d'action sans abantu bavuga ngo mubihagarike je sindi kumwe nabo bandanya bashaka bagume mbe waruzi none nta kuntu twobahitere basi bakagwana kubera ko Oya, soro reka muriko muragwana. ndamwizeye ku si gipfusi dojo si iby'ingumu nibatume batora telefone mabane mugabo bareke simakabuza n'ikibando muze gukubita umuntu mwebwe murabayeho abagabo abahungu canke abagabo mufise defo imwe mbega kubafana hoze ni kubera ko atazi amadefo yovuga kuri be oya niyo njede yiwe yo Bere kurwana yaje kuvuga fani amadefo yiwe kubera ko abona ko ari we kumbure arengeye abandi niyo njede yiwe yo kurwana erega ni ukujya bavuga ati tekinike ya nyuma muri Abafana karate rero. urayizi wewe aya friend tekinike ya nyuma muri karate ni ukwiruka ubona uwo muntu uzari ubona reka bijya bintu babahinda ku karate ntibibaho ariko icyo ushobora gusanga ujya mu uzi igituma bitabaho uriruka urigira kandi wowe Authentique. ushoboye mukagira karate warazize ntihaze undi yazize akagukubita akagukubita kandi warazize none utazize naho ntimugwana babiri umwe akanesha uwundi kandi habona uko bigenda kose atigeza kuva mu mwanya yawe uza kimwe rero fani nadine niyo tekinike yiwe kandi yakana guha akajeti ingwano bari burya fani yaza guhora kare fani yaza kuzana libere muri iyi showbiz hari habavye kandi kabaye jewe simvugira mvumbi kumuvumba jewe namenye libere kwera je kwa fani igihe aberi yavuga yuko mu misi ya ubwa mbere bakivugana ba Dani akibamanukana ndabibona bivugwa ko bashikiye he ngo mpira kwa Aberi wewe wari umuzi no cinabona riki mwe mwari mumuzi tubwire mwabafana twe je namenye libere umupfakazi ugeze nko ku filimi nko ku gice cya kane ndabiravye ukuntu bariko barayikina mbona iraryoshe nsubira ku ntango yo kuyiraba nca ndayikurikirana yose wanashima bayisohora imisi yose kwa mbere oya ntibari bwatangure kuyi program menga ico gihe sinibuka ko bari bwatangure kugira program mademine 20 imyaka nkana oya bayisime batarazamwo hari harimwo ba Dawson ndababona ba Lioneri wa mudemo wa mukobwa ariko arakina mu mutwe Geraldine ba Geraldine hari kimwe abantu benshi bariko barakinana mu ntuze mu iyi filime yo barakina Samantha ujya mu musheri wa Samantha ndibuka ko ujya mu hungu nawe nyene yaratweretse image atari nziza kubera ko umupfakazi ku bantu bamwibuka yari umuntu mubi ijana ku ijana gwa rugabo ndarufise erega burya rero je niyo ndarubonye barigeze gusigura ndaza kuraba amavideo mfise ko n'abankiri ufise muri rencontre ya Fanny Ravine imwe yabera rencontre yo yijya sero umupfakazi nyene yabereye hariya nyakuri imbere ya hospital militaire nije neko ndafata amasanamu rugira ngo gwara turavuga ati abantu bose je banzi nabi nanje ndamutinya prem abantu banzi nabi kubera Lore yakinye ndamutinya je ujya naho wonyemeza yuko ivyo yakinye atabikora wewe aho ndamutinya kurusha esteem bwa mbere akiri mu mfano estime akantu gatose yakinye yarakinye film agowe uturabona yuko yokoroha yishakiye yarora yiwe nta wundi ngaha mubone yisha hariho umuntu nkujya umubwiye ati ikintu uri kurarira vraiment nawe ko bidakunda ntibikunda nyine ego icyo kuko turavuga rero Libere Nsoro amaze gushika mu mupfakazi niho twese twamumenye hama nimbuzi ko trending igeze kuba ku buryo East Africa tuyifuta ku filimi ni gihe Libere na Fanny bari bahanganye na BMT bahanganye na Abendi wayo bahanganye na basandi abantu bose bari contre yabo babagwanya niho hani filimi yari iryoshe ni naho abantu bahise batangwa gukina filimi zo guhiganwa avuga ati yego reka ndabemeze wanashima yavumye ko barafana burya nibwo bwose yekarigiye bose barashobora ariko muri ga filime fana fsetala n'umuntu arusubiremo umuntu atavuga Fanny mu Burundi ntiyovuma arimenya nani ubimoro canke ureke oya byo nubikiganiro kitari mwizira Fanny abaririmbyi bose basohoye indirimbo muri iyi minsi futi mbwira indirimbo zibizasohotse
indirimbo ya muhoza yitwa gute singuyu ubu abantu bose ni Fani Soro mwabujije ibindi bintu byose kugenda nta n'inkuru nimwe irikira irarengana ubu ni Soro na Fani niyo mpamvu kugeza isa n'umwe ndemeze ko Fani ari nimero 1 mujyana no gupromoting ifilimi yakoranye na babiri Mama Lao ereka kukazira nzirasha jewe vraiment niko kambere namashira imbere niwe igihemba afite bacita Festi Cup niwe wa mbere mu Burundi yego vraiment Mama Lao arabayoboye kujya igihe rero ngo kujya muri se ngo baravanye muri byanya bya academy utakaza umutwe nibemere inde banarayoboye vraiment jewe no hanura yo kwemera ahubwo akifuza kugendera kuri we nkuko agenda kubera ko oya nanje ahubwo nziyiba ndamwegere kidogo nawe tuzipfuza mani reka twese turavyifuza gushikayo arazivye oya numva ribere yereko aramuvuga uko yishakiye Dina y'Imana arazimvye oya riba tunaco dupfa jewe ndiko nanka ibiganiro nabonye byo gucafuza umuntu tuzi ko bakundanye kuri aha tena yitwa Mamara ibaze ne ivyo bintu nu eske erega CV reka nakubwira ikintu kimwe mu rukundo twese turakundana ugakundana n'umuhungu hama nakayaza kurondera wa muhungu nyene dufate nk'ubu ufatanye message urusheri wanje nakubwira ati uyu authentique ariko arandondera cyawe bibaza nkaho uciye ugenda ukabwira authentique ati urya naho wosara ntuzopfa umuronse urumva jewe ntuzi kindimo uno musi ugaca utakaza ni byiza ko ugaruka ugacubwira authentique ngo burya wa muntu wifuza yari muhimbira yari imbwa yari mushenze kiri yage hose namukubwira okay kiri yage hose namukubwira kugira ndabe kufisa ubwenge gusa ndiko ndakumva ukuntu uriko nambe byo ntari ibyo je ubwanje wowe turi kumwe barancafuza ukangwanira mugo turavanye ubaye wa mbere mukugira iki mu bancafuza mbega wewe ntiwari ucafuye kiri yage twagenda erega ari ikintu umuntu avuga wewe ugasanga nawe ubwa uri kurituka Jengi binda bifata yuko ribere bijya bigana karatanga nawe ubwiwe ari karicafuza arashaka kuba ari karavuga Fanira Vine ni ndaya Fanira Vine gizibi Fanira Vine baramutana nibi Namenda kwazindani ikabanza mbuza abantu umukobwa numukobwa canke umugore afise umugabo arenga umwe umukobwa yendwa n'umuhungu arenze umwe ubaye mamanda birabaho aya ukiriganye umukobwa agira umuhungu umwe umukobwa ugira witwa indaya ni kubera ko uba wendwa n'umuhungu arenze umwe kandi bizwi hamwe authentique ashaka kuza kunsaba nkamuha nawe ukaza kunsaba nkaguha nanaka akaza kunsaba kamba kandi mwese muri kumwe wanashaka mukavuga Liberty rero avuga ko Fana inda habaye kugira ngo kumbure Liberty abyitira kubera ko Abel yaraje kumurondera yibaza ko yamuhaye umviriza yibaza ko yamuhaye kubera ko nivyo bintu byatrenze tuvuge ko yaramuhaye habaye gufuha uno musi agiyeyo uno musi naho turiko twumva ntare ngo nawe yagiyeyo none ntaraje kumwita indaya bijya yakora Liberi ariko ushobora no kusanga ari byo karibaza mugaba atari byo kakorayo erega Liberi niho ariko arihendera nimba ari ndavuga ngo ntare nawe azoyabona ico tweko tuzi muhurira mu kazi tukaba tuzi ayazobona na maki ayo ndazobona na yahe na maki urazikiri kanyene hajya indaya imenyi nimba Liberi yaraje agakorana umwuga na Fani yemeza ko ari indaya barakoranye umwuga ariko umaze kumenya ko umuntu ari indaya ubuzi ko ari we mwuga wiwe nta mpamvu yo guca umuvuga ngo jewe yampaye ngo yahaye na naka ngo canke ngo naka nawazomuha nimba bamufata nk'indaya ntibamurekera uburaya bwiwe wibarabara uriciyemo numenye wariciyemo kare ntunabanya n'uwarivuyemo ntibamurekera uburaya bwiwe nivyo oya mugabe ibyo barawinda ivyo riri mugabe utanguye si kuhereza ndisi ico kinakivuze kuva kare uko utanguye si kuhereza nimuvuge ngo nawuhinda umusozi Liberty kuvuga ngo Fana indaya indaya imenye uko nakuna niko hava navuga ngo indaya none oya no musi Fani yitwa indaya tukaba tuzi yuko bagendanye ija twese tuzi ko ari indaya zo Fani yaragiye ku mugabo mugo Fani je nta buranda mukeka ko kubera ko erega ikosa reka ndabatera inkuru ugi ikosa ryoza kuri Liberi kubera ko Liberi niwe tuzi ko ari karacinye mu mugore bibaye abaye ari indaya ahubwo umugore wewe ari ikosa ryoza kuri Liberi kubera ko niwe yagiye gucinya mu mugore mugabo Fani nawe ari karacinye nta mugabo yaciye inyuma nta musheri yaciye inyuma ko nawe tumuziko ahubwo nibabandanye baza bisamburire ko bahamagare Fani hamagara n'uyu bisamburire ko
none azafana mera kandi azamubera nka kuko deja umwuga baramaze kumwambika Reka gato. baramaze kumwambika Fani icyo Rebere yagize nimwe Fani muri Sambura ni bimwe bayavuga Fani yarabaye ku mugabo niba barahukana mugabo abandi bose batakinye filimi hari abo abigeze kwahukana yego kwahukana n'ibisanzwe hariho n'abariwe hari n'umupoti yagiye aravuga ati narahukanye kwahukana no mu Eh, buzima imbere bw'umuntu y'abantu. kandi bagenda baravuga ni nkuko nubatse uno munsi nawe byo mushikirije bibaho birashika ibyo ni ibintu byamaho rero sinumva ingene umuntu w'umugabo azi agaciro k'urugo ashobora kumva ko yotukana kango yahukanye yarasabye Ngo Rebere agaca amwita ko nawe indaya. yokwahukana kugira babe mu bakine filimi bagomba bakine filimi fanere kuri gihanganye yarabwiye Nsoro yaravuze kwa Randi turazi inshuro yambwiye ngo nahukane n'umugore Landry mpuruhusha nze gutora ka video wawe je nigize basi urazi inshuro yambwiye ngo nahukane n'umugore urazi ngo yanka umwana wanje Sivire reka dufate ngaho basi twese turakuze urumva Fanny Rebere bakina na film utabazi ubazi abazi ko bakina na film ushizemo ubwenge bw'iwawe nawe nk'umwana w'umuntu wewe wogera kuri etape yuko ubu je turiko turakorana ikiganiro uri umukobwa ndi umuhungu uri umuhungu ndi umukobwa bigashika nkakubwira ati ota imbere yuko dukorana kino kiganiro banza ugende uhebesheri wawe ntiwubatse banza ugende uhebesheri wawe ugira dukora iyi deba mezami muriko muri byukuri nawe ushizemo ubwenge uca wumva ko iyo filme bagira bakine ariyo yari kiratuma amutuma kuja kwahukana mwarabigize uri Sambura wowe nyine none reka dushire mu gaciro n'umugore wa Rebere ari kararaba ikiganiro igituma Rebere yisambuye nimba byukuri Rebere yashika mu gitanda akexplique umugore ko bahurira kuri filme na Fani umugore yarabaye igitsitaza ku buryo abwira Fani arinda gera mu rugo rwiwe akavuga ati kugira tubandamenye gukina banza wirukana urya ibyo byarabaye muri ko muri Sambura no munsi naje ubwanje no kwemeza ijana kwijana ko amajambo muko muravuga ntimwahura muri filme mwarigeze kubahabara yarabaye muhabara wundi kubera ntuzeya dufata ko Rebere yagize Fani muhabara kubera ko Rebere niwe yubatse sino Fani we yobivuga ko shaka ashaka kuvuga ati jera baye na sheri wanje biremewe Farusinyi kibingo biremewe camera line ingushushu muji wanje biremewe kuvuga ngo Rebere yarabaye sheri wanje mugabo Rebere byo mugora akavuga ngo Fani yarabaye sheri wanje yabaye muhabara ko ari ufise uri kuraca inyuma monami agaca wumva ngo ni ndaya Fani merci ibintu byabanganye umugore wa Libati yihangane friend nukuri kuko oya jari cyo no muhanura Rebere nareke kwisambura kubera ko ni benshi bari bazi basi kubera ko ibiganiro bagiye baracisha ko bari baradufunze mu mutwe kuburyo dushaka kwibaza naje ubwanje nari hagize umuntu avuga ngo burya Rebere na Fani ntimakundana kubera ko hari umwe tuvugana muri bo naravuga ati oya vraiment oya bose ni muvugana newe yego navuga ati murababeshera mugabo no munsi none wowe warigeze uca inbox usigurira kubera kino ucenga kugira umuhanure kubera ko uca kuri kubera ko nabo babicishije no babicishije vraiment nibareke hari wowe warigeze guhanura muri bo ubicishije inbox kubera yarashubije sinakoze iryo kosa kubera ko aho no baninjiye mu ma vie privé yabo ariko no munsi bagiye kuri réseaux sociaux ukuja kuri réseaux sociaux sociaux wese arafise kudebata ko ikintu ca Rebere na Fani Ravine erega bo nibo bavumye bro rero jewe ariko baravuma mugabo menye neza aberi mengase ari ryami ari sinzira mutama wewe bariko barakwivugira gusa mugabo bagiye ko barafuta abantu bagiye bakora afite abantu erega reka nakubwira ikintu muri film urabona Rebere ndishiri ko ahari nicabwenge kandi araciye ubwenge ujya yego nakatara kazi katanga ibi biganiro puruhiye nuko abona yuko hari byagira bipfe kuri we ico Imana ikimbabarira sa ntari katanga ibi biganiro puruhiye ahubwo ari katanga ibiganiro kubera ko abona ko hari kigira gipfe kuri we ukuvuga Rebere uno munsi twebwe turiko turabona Samantha iriko hagacaza my family Rebere ndibuka ikiganiro yatanze yavuze ngo jewe sinkeneye mani ibintu by'amarezo social jewe sintunzwe na rezo social ariko nkaca niyumvira bariko baramubaza yagikoranye na MC Doraneje ariko aramubaza ati none ko uvuga ko impano zawe atari zo gushira kuri rezo social uri kukora gute my family kandi ukabishiramo imitahe agacaca ngaka twemeza yuko
impano ziwe atari zo kuja hehe ku marezo social hari igihe liberi rero nico gituma ibi byose ariko aravuga nukuri kw'Imana yo mwijuru umuta uraciye ubwenge kandi urazi ico ushaka gushikako kandi je rigeze kubimbwira jewe ndabizi si pour rien reka ndamwibutsa akantu bigeze kuvuga one day turi kumwe na Fani turi batatu yavuze ati CV urazi ikintu kimwe cyo trendinga muri bono Burundi n'akarere wanashaka kumva ko ndibuka twari kumwe twari kumwe kumva yuko jewe na Fani two kwankana iyo nkuru yo trendinga iri pare ko bategeze bankana rero nivyo shaka ko trendinga rero n'ubu sindi siri ko bankanye oya nukuri ko je nukuri sindavyugira murabahinga ariko byo nimba mutanganye navyo twari hembe nimurabe muze Twari he? hariho abantu benshi mwaremyemo icizere Cuko muto kwankana. oya mwiyubaha twese twe tuzi ko muhuriye muri filime ntitwe tuzi yuko nitwe dukeneye kumenya ubo kuyubaha gute uno munsi tukaba tuzi yuko Fani ariwe ntambamye urugo rwa Liberi yashatse kurusambura none batagira bijya uri ngaha iyo batagira bijya uri kuri mikro Yego. uvugiye ibyiza erega umuntu naje kuri mikrofone kugira ibigusa oya gusa hari ikintu nibyo reka twizere ko Fani na Liberi muri Batanganye muri primo. base ariko naho muri muri base reka ndababwira ikintu kimwe jewe namamvuga igihe cose mumenye ko kujya mwaturemyemwo icizere cyuko mukundana mugabo mutarabahabara uno munsi mungeye kutuvyura gushasha oya ni beze mukorana ariko uno munsi turiko tubona yuko kumbwira yuko bazanka ikintu cyo vuma ca mbere arugo bazaba ariko si apare y'ivyo byose ari inzandiko zagiye ziratembera za mbe ni Burundi Film Academy zitembera zivuga yuko ikintu bafatikanije mu gufatanya kubera ko ndavyibuka igihe bagira conference de presse kuri Source du Nil niwe wafashije gucreate irya page ya Burundi Film Academy oyango urumva ni uri mu kijya cyiyumviro cy'irya page ibaho umenga ndibuka ko ndamaze umwanya muremure ndakurindiriye nicaye na Liberi yicaye hasi yaragiye aricara hasi arindiriye ko wowe uri kuramwumvisha ati Fani fata iyi page ibi bintu ukoze bikorere page kubera ko kugira uze kuronka ahantu upostinga n'amafoto wifotoje uri kumwe n'abantu ba Amipro uriya ntuzaninde wa wundi avuga gigimiza Sare wacu Masarende urumva uramubwira okay uramugerageza uramubwira ati rero kubera ko ibi bintu ubikoze bisaba ukreye page yavyo ibinyamakuru biza kuguhereza amalinki uze kubapartaja kuri ntuzeya yayo je ndibuka uwo munsi Liberi yari mu modoka bagira bagende Liberi aricara ameze nk'umuntu yishofye ararindira nanje ndicara kubera ko yego naje we vraiment narakurindiriye nk'isako naje byarashike ndabara kubera ko umwanya mwamaranye na Fani wabaye umwanya munini zobandanya bizira ko mukiri kumwe natwe iyi topic irabandanya n'ibintu birebire vraiment mugo na musi twumva yuko hakuru ubwabo kwavuye banza mundeke jewe nagiye kwikupa sinokamera ko nayivuga ibintu bitakina by'amaguru uza kuniranya na Fani ya bine na beze nashimye yuko mukundana kubera ko biri kose ni mwamwankana naje ndabashimiye ko mukundana mukonda n'abagayiye ku majambo muri ko muravuga no irikiragaburira promoter barandri baozi bose bamarao murakoze